cy'u Rwanda akaza nayo akaza ari hasa ry'umuririmvyi umwe ntarinze kuvuga izina ngaha ariko nyamuririmvyi mu Rwanda ndibaza muraza kumumva muraza kumwibuka nimwamubona no muririmvyi agendana n'ubumuga bwo kutabona neza eka kose we yaratembere neza ni mu gihugu ca Tanzania aho tuza kukwereka n'undi muririmvyi wabasa neza mu gihugu ca Tanzania bavuga ati yo ari impanga yiwe canke ihasagiwe mu kirimi cy'ikirundi reka tumubwiye ati karibu muri Miracle gatoye ni indirimbo bigomba gushusha niyo ndirimbo uriko ririmbye ni indirimbo uriko waririmbye video yayo wagaragaye uri ahantu ku kiyaga ugaragara nk'umuntu menga yasaze yahuye n'ibibazo uri kunwa inzoga ziremereye amata baremereye cyane ndibazo ucuyibuka ibijyana navyo brother byavuye ku kiga bro ariko ntangame Bakunzi wa Miracle TV 257 this is one boy Valaskira from JT Paradise aka BBC lekanda kwibutse kuno musi nibereye muri capitale politique aliho ndiko ndakuzanira ano masana ameze neza kuri Miracle TV nigihe kinini cyari giheze tutariko turakora nigihe kinini cyane cyari giheze gose tutariko turakwereka bishasha biri kuri Miracle TV 257 ariko uyu musi nkwangira ndakubwira ko twamaze kugaruka mu rubuga rwa 257 lekanda kwibutse ko inyuma ya kamera mandi kumwe na NTL samurabizi ko ari wakanzana amasana ameze neza mwamaze kubona kuri set za Miracle TV 257 ndi kumwe n'umustar reka mbanza mukubwire gato n'umuririmvyi kuva mu ntara ya Igitega muri komine Nyarusange n'umuririmvyi yamamaye n'umuririmvyi yamenyekanye cyane cyane muri komine avukamwo mu ntara avukamwo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi n'umuririmvyi yamamaye igihe yaririmba indirimbo yiwe yagiza komine avukamwo indirimbo yatumye amenyekana mu ntara yose muri komine yose mbere araninjira mu bantu bamwe bateye bicubahiro ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi no muririmvyi kandi yamamaye ariko araririmba indirimbo ziwe za R&B ariko no musi akaba yagarutse mu kahise aho yatanguye aririmba hip hop mu hip hop agera avuga ati bino bintu sivyo wanje agenda muri R&B ariko asanga naho nyene arihenze acagaruka muri wa mudiho wa kera uyu musi ariko aratuzana indirimbo zikomeye cyane zijwi rikomeye cyane kandi zifise n'ubutumwa bwinshi ndakubwira ngo uraga numbaze reka araza kubitwibwirira no muririmvyi kandi ndiko ndumva n'amatwi nsumira ariko avuga ko afise indirimbo zikomeye cyane ama collab atatu n'indirimbo zimwe agomba sohore ayo makorabo nayo ndavuga ati mbega nayahe ndibaza ko barajabutse ni muririmvyi kandi bivuga ko uyu muhungu se woyo baratembereye akatembera mu gihugu cy'u Rwanda akaza nayo akaza ari hasa ry'umuririmvyi umwe ntarinze kuvuga izina ngaha ariko nyamuririmvyi mu Rwanda ndibaza muraza kumumva muraza kumwibuka nimwamubona no muririmvyi agendana n'ubumuga bwo kutabona neza eka kose we yaratembere neza ni mu gihugu ca Tanzania aho tuza kukwereka n'undi muririmvyi wabasa neza mu gihugu ca Tanzania bavuga ati yo ari impanga yiwe canke ihasagiwe mu kirimi cy'ikirundi reka tumubwiye ati karibu muri Miracle TV 257 utwidondora brother yeah ni King Love aka Mr Kawaida from GTG Nyarusange Paradise. Yeah man, uvuze Mr Kawaida man, ubugomze kuvuga gute kabwo. Ya Kawaida no kuvuga ngo birasanzwe. Ya bisigwa ngo musi yizuba nta kidasanzwe vyose birasanzwe. Ya rero nta mpamvu yo kuvyimba nta gukora ibintu ngurarenze iki niki Kawaida tu. Ya ku mazina yawe turumva ko akantu ngo million pound kutwita million pound kabro nchorera gatoya. Ya million pound nyene mba nkaze nyene fisi bingorongoro birenze vyishi nyene mu miliyonero ubuvyumva ikindi naco nuko mba mfise agaciro karenze million pound bivuze ngo nta yani turetse ibyo by'amahera dufise ngo dutunze yani nta muntu aba afise ari mu afise agaciro umva nta gaciro k'amafaranga kaba karenze umuntu bivuze ngo jewe ndi zaidi ya million pound bivuga gute kandi kwakira mu boss nka wewe urumuntu musi rero umuhogo wanje utazogenda kunyene brad ya nyotera kwica reka nakiri mu boss nka wewe urumva million pound pfumunchorana m pound basi aga pound kamwe basi 1 pound ndazaguha 5 y'amarundi bingorongoro mugabo amahera 5 bro cheers brother aho kirakemutse cameraman ntunda yamaniga hama rero twatanguye twumva uririmba R&B ariko no musi ndiko ndakumva mu mujye wa rap ugomba umere nk'ababandi babamaraya batazi ico bariko bararondera ka bro genda barajata canke no kugira no kwerekana ko ufise impano yose canke no kwerekana iki dutahurike ya mu bisanzwe jewe muziki wanje nkora nta muntu saba uruhusha nta muntu umwe saba uburenganzira ngo nkora ibi no kuvuga ngomvye kurimba rap nkora rap ngomvye gukora R&B nta muntu umwe nza kudomanda ngo mwoduhe uburenganzira twakora R&B no ni jewe nyene niho uburenganzira nkaca ndabikora no kuvuga no musi nkoze rap ejo nzokora reggae ejo nzokora undi mudiho urumva uwo mudiho hose uko inspiration je ndayikora uko nyene
yeah. King Love kuko ukunda kuririmba indirimbo cyane z'agahinda mu rukundo kandi wita King Love biva kuki man ivyo bintu urabizanye man no kuvuga kuri indirimbo z'agahinda ni ibintu bisanzwe ko agahinda ishobora kuba narakagize jewe na cameraman usanga yarakagize nawe wewe nakagira kubera iki no kuvuga rero kugira agahinda ndashaka kuba ndiko ndarimba mvuga ko je mfise agahinda ariko hari undi muntu afise agahinda nanye nashaka kumva ati kumbure n'abandi birabaho akumva nyene bimuremye agatima nani nibisanzwe tukawayida dufise umukobwa mu gisigara ca Bujumbura akwidogera cyane ngo yakuwa muri amafaranga menshi amurigendera tubitahure gute ka brother ubwo mu gisigara ca Bujumbura man pere ko rusako gusa rusaku ni true story bro nawe hari amatwa dusomera ngo nicyo zina rya Million Pound niho ryanavuwe pibara kubeshe man sivyo none umuntu agomba kukuyitirira agomba nyene gutwara iyo sura yawe bro agenda arakuyivyimvya ko nyene ati genda hitinze ntabwo ari byo numuhitinze uruzako gusa ya brother ayo makuru nayavuga ati ko so wayo waratembere mu gihugu cy'u Rwanda tubitahure gute brother ujya mutipe gute nta n'umunsi no kuvuga kwinosi batubwira ko umuntu afite abantu benshi basa jere bava ngo umuntu afite abantu batanu basa kwisi mwaje ngano afite 50 kwa nta gihugu na kimwe kitarimo umuntu dusa ugiye mu Rwanda Bosco niyo ngo turasa waja muri Tanzania ngo Road Music turasa arona barafata amafoto yo bagateranya ifoto ya Bosco niyo waje baca bandungikira ati uyu muntu kashani muvukana nkabwi awapi ntarwo ndanamubona umuririmbyi muri Tanzania Road Music arugeze gufata ka video kiwe n'aka video kiwanje carateranya ati mugabo usiga uririmbira public ngana nkuko kamana atahanu wari ni ngize wapo mujama ntarwo ndanamuzi Road Music mu Tanzania Bosco ni umunyarwanda jewe ndi umurundi baduhuriye he ese Bosco niyo mwamaze kubonana mugasangira akantu cyangwa mwamaze kubonana mukaganiraho ahubwo uretse ko jewe ndamuzi we ndake katananza ahubwo hamwe mwohura mwoganira gute we uri kuri avyumva nk'ibyishimo muri uwo mwanya byo twoganira uretse ko je no vyishimira cyane ko yaje hono ndamubona ariko ko yasanzwe agendana n'ubwo bwo kutabona urumva bo mubwiye ati umutipe murasa ariko ntabwo yo kwigera amenya ngo turasa kuko ntabona ya King Love kugira ngo tumira amatega toya hakantu herutse gukora bro kayitinze cyane mu muji abantu bose ugenda bumva guraga pu akantu kayitinze cyane kapela gatoyi kurya ndirimbo bro yagaragara nk'umuntu yigira uwera kumbi ndani muri we yarirabura uraga akavesi gatoya ko ndirimbo kugira bumvirize ingene wari warankunze ndagusavye mbabarira kuba narigumuye akagere nkagutera mbonye ibisayangana inyuma yavyo ndakurikira ariko sinamenya yuko nguye mwiyarara rimwe umuyaga uvuze mu kirera rukwarara ugendanye n'umuyaga ntakabuza urandagara nguye uravuze sigaye ndamara man ivyo navyo nibiki bro umuyaga guravuze gusigaye uramaramara dutahura iki brother nagira uravyumva ni kirundi bro ni kirundi ariko menga kirimo imigano kuntu kirimo kuntu nyene numva birumvikana no kuvuga ushobora ko nimba abandi bavuga ati nakurikiye ubwije ushaka kurikira ubwije nyamba ariko ushaka kurikira ikintu ukakibona ari ciza gisayangana umugabo ukagenda ugikwirikira agishikira kigapfa basanga kirabona sindagifata ukubitoye none nuko nyene dutahura ko ari ivyo nyene man none iyo ndirimbo Inspiration yavuye ka bro Inspiration yavuye kuri bajya bademu bakundana n'abahungu ugasanga umuhungu arakunda umudemu bya danje mu nyuma ariko ugasanga umudemu nawe nta rukundo agira ugasanga no umuntu w'umufeke mu rukundo wa wundi nyene abaguhenda buri kimwe atakintu cy'ukuri nakumwegara kubwira hageze rero ko agucika wewe usigara mu gatangaza no kuvuga ujya mudemu we guma umukunze wibaza ngo murakundanye kumbe nawe afite undi muntu akunda rero kuvuga ngo muyagura vuze nyene uragihuhuye yarareragurutse no kuvuga ni hahandi ufite umuntu akaguva muntu kutazi ngo yagiye gute nkuko nyene narya yarare muyaga gihuhuze kivuze ibarigiye dusubira inyuma gatoye ni indirimbo bigomba gushusha niyo ndirimbo uriko ririmbye ni indirimbo uriko waririmbye video yayo wagaragaye uri ahantu ku kiyaga ugaragara nk'umuntu menga yasaze yahuye n'ibibazo uri kunwa inzoga ziremereye amata baremereye cyane ndibazo uciyibuka ibijyana navyo brother byavuye ku kiga bro ariko ntanga message tu nta birenze si true story nta true story bijya sivyo ntavyo ego urashaka kuba true story kuri we nimba byaragukoze ko ni inkuru y'ukuri aho kuri jewe ntabwo ari inkuru y'ukuri ariko abantu benshi barabibonye avuga ati wa muhungu yasaze n'umutwe tuza atanwa amatabi atanwa inzoga ziremereye ariko bakubonye uri kuranwa inzoga ziremereye cyane haboneka n'abantu bamwe bagenda bazikwaka unwa amatabi aremereye gose amatabi imbere abantu bavuga ati aya matabi ntamenyereye mu gihugu cy'u Burundi nk'aba amatabi agugwa amafaranga menshi hanze biranabacanga cyane ari nabo ubijeze kika brother bavuga ati King Love ne wandi wakera canke n'uwundi yamaze
guhinduka abantu bambonye ndiko ndanywa rya tabi je nta tabi sanzwe nwa mu buzima busanzwe birazwi ega inzoga yo nsanzwe ndayinywa ariko zya nzoga nako ndanywa zirakaze cyane ziranazimvye ariko roki yagenda ko ndatingaga ngo video yanje ibe nziza ubundi bwo nta bintu vy'inzoga zikaze nka kuryanwa nta tabinwa yana abantu babibonye bakibaza ati King Love n'umuntu wiki anwa ibiyayura mutwe agirane wapi ntabwo ari byo kwaro kwagitinga tugira ngo indirimbo ihure nyene message ihure nivyo tuko turereka abantu nta kindi iyo muri biography yawe iratwereka ko watanga umuziki muri 2013 ari no musi tukaba turi muri 2020 wibona hehe guhera kuri 2013 gushika muri 2020 bro aho nibona naha nyene ngeze kubera ko 2013 naratanguye tugenda muri studio batwirukana indirimbo bazitwiba zikagenda ibintu nk'ivyo nuno musi mva ntaho twidashaka gushika ariko ejo hahise hasumbwa nuno musi tugeze uno musi man nigeze gusoma akantu kamwe canke numvirije akantu kamwe uvuga ko ufise collabo muri no misi kandi zikomeye cyane uvuga ati mbere muri no mu mpera za no 2020 uvuga ati ndashaka kuyiterura yose ndayitware jewe nyene award ya 2020 ndayibikire kubera collabo zitatufise amatwa dusomira ko twibira kabanga ni mu gihugu canke ni hanze y'igihugu Icambere none kubwira ko buri muntu wese akora yigira ikizere akaba afite ikizere ko ariko arakora tezogira ahantu hashitse heza ko twese dukora twipfuza intsinzi hamara ko kurabo niko ndazikora mvuga ko hari dushaka kunshikana ningo dushaka kwanshikana cyane zina hanshikana ko ndifite ikizere ko zizonkorera ikintu kizima mu gihe zosohokanye neza nkuko navyifuje korabo rero ntabwo ari zo mu gihugu cyo hakujyana nizo ngaha nyene tu mu Burundi man muri sida ariko ningaha nyene mu gihugu ariko muri side y'igihugu dufate mu karere ka Makamba Rumonge gutyo Rumonge Makamba hose ziriyo urumva gusa muzobimenyeshwa igihe kigeze ko tuzishira ku mugaragaro mu karere ka side mu gihugu cy'u Burundi turazi abaririmbye nk'aba Big Fizo ba Mukombozi bande twitege bande muri abo babiri yaragira ko mvuga uwo twakoranye featuring uwo twakoranye collabo ntiharagera igihe nicagira nzobibamenyesha ariko twitegure ko ari ikintu gikaze cyane gose gifite impuwe mu nyene ikintu cimbaraga nawo buvyumva nyene ubu twarikomeze nyene two turakora akazi nk'akazi nta bintu byo kuyuba man apana byo kuvuga ngo biri gute ngo ni buke kubera no gupambana no gukora man n'imbaraga nyinshi zirenze man nyibukiriza afana bawe ko rimira ko TV257 icano bagutora kugira ngo baje gukora subscribe canke bagera ama follow kunoze ku channel social media zanjye zirahari zina ni King Love nyene ugende kuri YouTube wandike King Love kubera ko YouTube ifisa abantu mazina menshi abantu twaba King Love abazungu iki abantu bo kwisi beshi bitwa King Love je warakandi kantu curenza kwandika ko GTG King Love GTG gasigura ko GTG nyene numva ndo windani muri capital politique yana kantu karenza kariko kwizina nta kaza ko izina ni King Love ariko yishize ko GTG karagusobanura abandi hose ni King Love bagufollowing kugira ngo babandanye baronka bishasha numva ko ni mu mwaka utwiteguriye ibintu udutegurira ibintu vyiza cyane bikomeye cyane amakolabo ameze neza cyane twitege ko uzotuzana amakolabo asukuye ameze neza cyane King Love ya mu gisagara cya Bujumbura baradufata nkuko umuziki w'u Burundi wose ari Buja Flavor bawuta Buja Flavor nkuko menga umuziki w'u Burundi wose wavuke i Bujumbura wowe nawe ubivuga ko kimugiye uvuka mu ntara Gitega mani waje batipe baradekonye vya grave man sana ngo Buja Flavor none Double J su Igitega man Fizo ntavuka i Makamba na Mukombozi Biveze ntavuka mu Kayanza bayo y'abanyamuyinga abanyamuyinga Kayanza badiwane none nabo muri Buja Flavor ariko muziki wose acara ufata barawukonganya muri Buja Flavor ube abwiki none ka brother bo nukuvuga ntaco no babwira ko bijya ntimaze igihe kinini vyubatswe imyaka myinshi sinzi ico babikuyeko ariko jewe no baye mfise ico no vuga ngo ndabihindure bijya no bihindura basi bakagira nimba ari Burundi Flavor basi nibabibaho canka kiwacu Flavor mka tukabana izina ridafatiye kuri radio canke ku ntara nka kujya babigize ngo Buja Flavor na Buja wapi ibuja hava n'abaririmbyi bakubwiye ko nabiraba neza abaririmbyi benshi bahitinze naho muri Birmani bava mu misozi man abajejwe kwakira umuziki w'u Burundi ndavuga ba promoters bari mu gisagara cya Bujumbura uvuye mu yindi ntara umaze gushikayo bakwakira nko kumenga uri umunyamahanga ugiye mu gihugu cabo canke ugize ntewe ubifata gute ka brother mu gihe ugiye gusaba nk'iganiro mu ntara ya Bujumbura canke ure kwindirimbo yawe mu ntiyakigwe neza mu gisagara cya Bujumbura mu gihe umuziki w'u Burundi mbona umenga usa n'ubakiye Bujumbura mu gihe bavuga ati wewe nturi uwo ngaha ntuba ngaha kandi uri umurundi ufise nationality ngaha mu gihugu cyo nicake nico kubura patriotisme no kuvuga mugihe ndumurundi no kuvuga nimba mvuka Igitega ngiye Bujumbura sinca mbo munyamahanga ariko abahari yabo niko babifata no kuvuga ndashaka gutelefona nk'umuntu uze runaka Bujumbura mbwa ati jewe ndumuririmbyi ndashaka promotion ukuntu kama uvuka hehe ndavuka Igitega nimero yanje gacacisha makarongo
mvuka mu Makambi nimero njya sha Makaronko yamubwira ati mbibujumbura aha naha fresh natuguha umwanya cyane mugabo arakwereka yuko bidasa nuko ari kuvuka ruguru ariko rero uko biri kose bagomba kumenya yuko ariko tuzobazanisha ibikorwa n'abandi kuva barapambanye uko nyene batabaho umwanya ariko kwera ibikorwa ubu barabiyegereje natwe bazotwegeza kubw'ibikorwa Imana imbere King Love mu gusezera reka tugusabe uturirimbire akaririmbo kamwe kawe ukunda ndazi indirimbo zawe nyinshi urazikunda ariko kamwe ukunda gusumba izindi ndirimbo zawe indirimbo zanjye zose ndazikunda cyane ariko ari indirimbo imwe yamfashije kugira ikintu gikomeye cyane yatumye mba uwo ndi uno munsi indirimbo yagize komine mvukamwo indirimbo yatumye mpura n'abantu benshi bakomeye yatumye ngira icyizere ko umuziki uzogira icyo umfashije yani indirimbo yanyugururiye imiryango myinshi nshobora kugira akapera gato kuri iyo ndirimbo nyene reka ndaguhayagize komine yacu Nyarusange uri komine nziza cyane reka ndaguhayagize ibikorwa by'iterambere abarongozi beza cyane amahoro n'umutekano iwawe niho bibarizwa birumvikana urakunda komine yawe kandi urakunda n'igihugu cawe cy'u Burundi abantu bari hanze y'igihugu bamwe bavuga ati mu Burundi sinzosubirayo abandi ngo mu Burundi ntihameze uko niki nihe nyota wanyoteza mu gihugu abari hanze y'igihugu kugira ngo bumve ko bogaruka ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi cyambere bamenya nuko mu Burundi turatekanya amahoro ni fresh kuko ata amahoro twatuko turakora ibiganiro man no kuvuga amahoro arahari we uri hanze y'igihugu nimba bagiye kugira business bandanyugire business ariko nimba ugenda uva mu gihugu ngo ntigitekanye garuka igihugu kimeze fresh amahoro ni yose turagenda ni fresh umuziki turawukora fresh nubwo gutera imbere bigoye cyane mbwa turapambana tugashyika kuko buri kintu cyose haje ikintu rose ku buntu rero nta mbaraga kibana nta nubwo nakitunga uranagifata nawe ukagita ariko ushizemo imbaraga usanga nyene ari ikintu waruhiye ukavuga ati ikintu kandi agifate ndakigumye no kuvuga ngo rero tuko turapambana kugira ngo tugere kure amaro ni yose ngo dukora akazi twubaka igihugu bro turangirize ku ndoto zawe indoto zawe ufise gushika muri kazoza kawe nizihe ka brother ikintu cyambere ndifuza kuba umuntu akomeye cyo bita farmer boy icamamare shaka kuba icamamare kabisa no kuvuga icyamamare pana ngo icyamamare ngo nkanaka icyamamare nka jewe nyene ndashaka kugera kure cyane biciye muri music kuko hariho vyinshi nagombye gufata ngo bigiraho vyoshikanye bene vyo barabinyima mu nyuma mpura na microphone irampa icizere inyizeza ko izongira umustar nka bicamamare ngo nitwaba abagenzi mu nyuma nibera umugenzi na microphone ubu ndayigendana mu ntoki none ikiranya kicizere ko ivyo yanyemereye izobishikako no kuvuga ngo rero indoto zanje no kuzobicamamare biciye muri microphone yanjye nanje sinzigira nyihemukira nuko kawaida kama kawaida mwamaze kubyumva indoto afise no kuba icamamare nazo azoshikiranamo namwebwe nyene mwe muzotuma ashika ku ndoto yiwe King Love agomba kuba icamamare ni mwebwe muzotuma King Love aba icamamare reka ndababwire ko yari one boy Valaskira from Genty Paradise aka BBC ari wa muhungu wanyu wa mukozi wanyu abandanya bazanira ibishasha reka ndakwibutse ko inyuma ya kamera ari kumwe na NTL ni wa muhungu nyene akora ibishoboka byose kugira ngo amasanamu atigera jugumira amasanamu aguma asa neza amasanamu abazana amajwi ameze neza n'amasanamu asa neza hama ndakubwire ko ciao